Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, hano hantu mubona bantu b'Imana murabona yuko ari mwibarabara kandi irirerire cyane. Ndizera ko mumeze neza. Ego cyane yameze neza. Urumva bivuga wenyene. Kubera turi inyuma ya kamera urabona behind tiva. Kagaga, Capitaine and Mignonne. Yes sir, tugiye hano kuri Lac Dogodogo. C'est-à-dire quoi? Bagiye kubona ibintu byinshi kuri iyo lac nivyo batari bazi tubaza kubireka. Dogodogo mu ntara yahere reka tubarekera abakunzi bacu. Reka turekera abadukurikirana batubwire mbega Dogodogo mwibaza ko iri mu ntara yihe. C'est-à-dire quoi turiko duhura n'ibintu byinshi, ikintu kimwe nabonye muri no barabara hari abantu benshi baradandaza ivyamwa, hari n'abakobwa beza surtout ndiko ndahura n'abakobwa beza, ndiko ndahura n'ibintu bigiye bitandukanye hano muri no gusa ntibari abana imisozi ibiyaya kindi nabonye bagiza gushika turi baranarima bakimbura, urabona yuko ikintu c'indimo baracitwararije kabisa baracitwararije c'indimo baracitwararije. Okay ego cyane urabona baracitwararije eraba ivyo n'intuze ivyo bavyita ivyo nibiki amasaka eresorgo ikintu kimwe nabonye bakunda ngaha anye ndabona hari ibintu by'ibitoki, baratera ibitoki, hariho imyumbati ego ngiyi ni manioke, imyumbati hariho ibigori, ibisi bigori bari kwibi ibyo si bigori man namasaka. Okay namasaka kandi bimeze neza. Kare tubabwira ko dukurikirana, reka twinjire rero kuri Lac Dogodogo mwe murahabona, reka tubajane pole mu cameraman avyifatemo neza tsu. Guys vous voyez guys Lac Dogodogo watanga kwibona wewe tunatanga kwibona man. Yes. Okay. Nuko babibona you know kare twababwiye ko turiko turaja kuri Lac Dogodogo right now rero ni Dogodogo oui right now rero bariko barayibona imbere yacu hariya imbere kandi twarumvise yuko hari abantu bigeze kuja mu bwato muri no Lac Dogodogo barababurira irengero ryabo. Rero abadukurikirana mwebwe tuza kuba turi live nitwaja mu bwato mugume muri maso mbega turabe ko ari tubereke rero Dogodogo Lac Dogodogo imeze gute, tubereka aho dushobora kubereka abantu baho babayeho gute, ababa iruhande ya Dogodogo bakunda ikinyobwa nyabaki tubibutsa ko ariho hazobera Cibitoke Summer. No babwira yuko ahantu turi Mignonne afise ubwoba bwinshi afise ubwoba bwinshi. Amazi asa nabi guys, amazi asa nabi. Sugusa nabi niyo ni couleur y'amazi. Yego ni couleur voilà. Couleur y'amazi. Nukugira na samwe yo mwibomba. Washaka nze kubasa nkajya mwibomba. Nibikunda. Rero guys, ladies and gentlemen, nizere yuko twari promise. Twara promisinze kubatwara ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo tubere ku Burundi. Twari babwiye turiko turaza ko tuza kubera tubazanye kuri Lac Dogodogo. Ni Dogodogo turi kuri Lac Dogodogo muri uno mwanya. Twabemereye kubereka ibintu byiza ibintu byiza bibera biri mu gihugu cacu. Twarabemereye kubereka ibintu byo tuma mwebwe mudukurikirana mubona la difference y'utuntu tugiye dutandukanye. Wo kwibaza ngo ni RTN buri kuraraba ariko ni Yagatech TV. Of course. Rero turi hagati mu mazi twemeye kurira ubwato kugira n'abadukurikirana babone yuko dukora effort nyinshi kugira ngo tubazanire amakuru agiye atandukanye. Uno musi rero tuyaga kuvyerekeye iki bambwirira tuyaga kuvyerekeye tourisme kubera tourisme ni ikintu basana ndakunda kurako cyane ngo bavuga tukabagiye barabibona abaturiko turaza mu nzu turiko turaza babibonye ko abantu babonye ibintu byinshi byiza vuba ibarabara ryiza imisozi myiza ibiyaya byiza imisozi ihanamye noneho ni murabe turi mu bwato
mu kiyaga hagati ivyo vyose Capitaine tubikora numva umutima jewe numva umutima uri kuratera uri muri rivers kuko uravye turiko tujino abadukurikira mbona tuko tujino tuko tuja imbere mwe mubibona gute urumva ndi muri rivers n'umutima uri muri rivers bashaka kuduha ikintu bikansemura nta kintu cyo gusemura reka mbwire abantu bakunda kuza aba diaspora baza mu Burundi ugasanga yatinye kuja mu bwato yatinye kuja mu mazi ngo yava hura ngo n'amafi ngo krokodile ngo ibiki ntango naziriyo oya yacugira ubwoba mushitse mu gihugu cacu c'u Burundi umutekano ni wose muri lake ugize pa accident ukagwa indani abari abantu baca abitwa banagere baca bakunoba bari kwava ngo uyu mutipe ngo adutengo kugira ngo baze kutunoba man nuko bimeze vous exagérez banye ntuzeye mwasarishije mbere Dogodogo iri muri province ya okay ikintu ca mbere umuntu ashobora kwibaza ati Lac Dogodogo kuki twashimye kuza kuri Lac Dogodogo kuki twafashe urugendo rudukura i Bujumbura mu makartier tubamwo hariho umwe je mba mu Kamenge jewe mba mu Giti barabizi sawa jewe mba mu Kamenge kuri 11 ku Kabenzi uravyumva rero abantu bose badukurikirana bari muri centre ville twavuye i Bujumbura tuza kuri Lac Dogodogo. Moi c'est la première fois ndahaje. Moi ce n'est pas la première fois. Sawa nuri kora dukurikirana c'est la première fois ariko arabona ivyiza erega sinaravye inyuma urani ngene hasa neza urabona ko ari ibintu vyiza bibereye ijisho sivyo igituma twaje ngaha twe tuje kubatembereza tubereke uburundi bwacu ukuntu bumeze tubereke yacugira ubwoba yacugira ubwoba wese rindira nacugira ubwoba fata kuri kwadoza amaguru wewe urafise ubwoba ubona je mfise ubwoba guys ubwoba nta no kona mbonye mu cameraman wacu mwe gataye cameraman urona ikintu cyari kibaye n'abariko baradukurikirana babonye ko yari image yahindukiye gutya cameraman yarahinduye position kandi turi yavuye hasi arahagarara turi mu bwato bakora basoza urazi cyo gusoza urazi cyari ico gusoza no gufata ingafe urayizi reka tubabwire hariho ikintu cyitwa ingafe iri kuratwara ubwato kijya fisi kijya singafe ubwo nuruti mu bisanzwe hariho ingafe ibimeze gutya imeze nk'uko cyane ifitiye ubwoba abantu nege ndababaza bige biti byavuye he ko ngoma mbona ibintu by'ibiti bitukurikira ibi biti iyi ni inzira bakoze naho babereka yereka umuntu yari ko araja ni barabara none ubona ngano tuntu duto ndabibona barabara bashamwe rero umuntu umu diaspora wese atarashika kuri Lac Dogodogo hari ikintu tugiye gutegura mu minsi iri imbere cyitwa Cibitoke Summer c'est-à-dire quoi twahishikiye abantu bakunda vibe tuzoba turi hajya urabona hajya na hano tuzoba duha turi ni kibanza ciza c'est-à-dire quoi tuzoba turi hano kugira ngo turyoherwe abanyecibitoke nzoba nahigereye aba diaspora tuzoba turi muri Cibitoke Summer ale Nova ndaza ariko baratwumva yabaze kubona ko umuhungu wiwe Capitaine n'umusista wiwe Mignonne twashitse mu kibanza ciza kugira ngo turatire ijisho canke twereke na babandi ati hameze neza turakaze kandi ikindi naco twababwira ikintu nabonye hano hantu mpande ya Dogodogo mu province hagati urayibona hagati inyuma ya Dogodogo hari ibiyaya bro raba man wamengo ni Bujumbura man urabona haratabiye haragoroye gutya hakubiswe ipasi haragoroye hama imisozi urabona ko imisozi myiza byahatari man twe turakaza aho urabona ndakubwira ikintu kimwe Mignonne hari ibintu abantu baba bakeneye kubona nivyo turiko turakora TV online twokoma turazana abasani twokoma turi muri za nsaku zamwe nka bamwe ba Isaac TV ba Hitop TV usanga bari mu nsaku nka ziya nsaku za Simbizi rimwe na rimwe biba bikenewe yuko tubazana mu kibanza nk'iki tukabereka utuntu tubereka ivyiza vy'igihugu va mu hariya mu Ngagara hari abantu usanga bakuriye mu Ngagara va mu Ngagara ingo va hiyo onye mu Kamenge va mu Bwiza ingo uje muri Dogodogo hari abaririnzi batarashika muri Dogodogo ba D1 aramaze kuza kuri Lac Dogodogo ni mutembera baririmbyi Dramati tembera Bface tembera ubone Lac Dogodogo ubone ivyiza ubone amazi
ngaya amazi urabona urabivyiza bigize bitatse igihugu niko bavuga mu kirundi ciza ivyiza bitatse igihugu cacu c'u Burundi hari hano nabonye ngo boga ngo aje ngo abantu bagaca batagata abagore hari huntu renzo tuzatwara ahantu hameze gute hari amazi nkuko nyene ngo niko mazi yabako uvuze gute wakijuju we nawe mani wowe uri kirofa mani erega navyo numvise neza subiramo twumve tuzogenda guys donc rero bimeze twashimye gufata ka voyage gatoyi tuje mu mazi tubereke la différence kandi ikintu dukeneye nabo niba dutere intege baje muri commentaire bandika ati Capitaine na Mignonne merci ni mudu ubereka ahantu hose vraiment mugerageze kubereka ahantu hose kugira ngo batavuga ati mwaduhaye igice ngo yego je ndamaze kwiyumvira ndamaze kwiyumvira ikintu kimwe ano mazi avahe akajahe ano mazi ko je urera ibintu bintangaza amazi arateze ahagaze gutyo avahe ajahe wewe uri kuradutwara amazi avahe ajahe shofe none aya mazi avahe akajahe aya mazi yo oya muta oya ntuveyo aya ikiziba cyatanguye kumwe nari kinogo bw'itunga cyako reka mufatire mikrofone man yo rara Jesus kandi nta kimwe Mignonne reka kusahisha nawe babona umwe urumva ni kiziba cyatanguye ari kinogo hama kizinduka ikiziba kiraguka mu bisanzwe amazi nahava turanyitse gusa iki kiyaga kirafise umufurege uri haje inyuma gatonya niho acaho akamanuka honyene nayo nta handi afise ava nahaja yego cyane hano hantu hamaze igihe kingana gute yego aha jewe ko ndamakuru ndayumva ahantu haramaze kuva mu za 180 hari gusa hari hato aho hose mubona hameze uko hari amashamba umva komine nabwo yari bwahamenye umva kuva bahamenyeye baci baza barahakorera neza haca hitwara ko komine ubu komine ihagira ubu ni komine ijera hano hantu umuntu ashobora ko kuraba muri uno mwanya yamaze kubona ko ari umushoferi kuri dutwara bino bintu nivyo wize canke n'ubujede oya ibi nkora turabyiga mu bisanzwe mbere yuko uza kwiga gukora ngaha abanza kwigisha koga gutwara ubwato urumva ni ibintu nivyo bintu vya mbere kwigisha ku buryo ubishitse ukagwayo cyangwa muri kumwe akagwayo ukamenya ingene umukurayo nivyo banza kwigisha natubwire ko kuntu bavuze ko bigeze kunyikira abantu mbo mu bisanzwe inkuru yo kunyika inkuru y'abantu banyitse hano hantu turi byagenze gute byatanguye gute mbo aha hantu hari ya bato y'imoteri katembereza abantu mbo baraza barigiramo bari bambaye zijyajire abandi nago bari bazambaye abo rero batari bazambaye urumva nibo bagize ingorane gusa bamwe kubera haba hari abarobyi bamenyeye koga barabakuyemo bagiye hari hagati banyu bazunguruka rero ubwato buce barakwamira hagati byatumwe niki kugira ngo banyikire nga mbo muri kintu hanini nyamukuru n'ubwato umushoferi afise ubwo bwato niwe ipani yavuyeko yego cyane mbega kano kazi niko kagutunze aka kazi ahubwo akarantunze gusuma n'imigono wafise akareta nako nokora kanye niko kantunze sana kubera gutwara abantu canke ukoresha mu bisanzwe iyo uje ngaho uri umuntu ushaka kurya umunyenga mu bwato urase mumva uransigira ibyo biceri mbo no kuroba ngaha je hanini ntunzwe no kuroba amafi yo ngaha ego umuntu arashobora kurikora kuraba arashobora kwibaza ati urubatse cyangwa uri umujene je sinubatse la cyari umujene cyane uri umujene ari umugabo man reka twari twamaze kuvuga cyari umujene kwi hamwe no kwihera sister wanje umubona gute sister wanje twamaze kwivuganira deja sister wawe shana kubeshe nawe no shobora kubera iki kandi igarama iwe nayo no shobora la kandi wewe bavuze ko n'umuntu akorera amafaranga ya leta wewe umusumu mu bisanzwe umuntu akora amafaranga ya leta kuri je nyene
ariko mva hamaze kuza iby'umuryango man neje ko nanje nkora ntitwofashanya none man ukora nawe utinya ubusa kwe ukora ukora aho bari sawa ego niki wohanura iki urunganywe ruriko ruradukurikirana ruriko urabona rudashaka gukora baguma bicaye muhira bari mu quartier ataco bariko barakora mbo mu bisanzwe umuntu adakora mu bisanzwe nta n'ikibanza bafise ha mu gihugu nico novuga kubera yuko je ndibuka nkiva mu ishuri navire mu ishuri niga mwaka w'8 mbo nkivamwo nakazi nari mfise naramanutse buja ndagenda ndiga igifundi mbona kiranse ariko vraiment kuva nje aho nje gukorera ha muhira biranyorohera sana kuko nahantu ushobora gukura amahera jeje nyene nitunze nkafasha n'umuryango urumva udakora nta nyungu birimwo hamwe usanga babaye igisuma ugenda ugira ibintu n'ingorane none ko abakobwa bo mu Cibitoke nabonye abakobwa beza basa neza cyane nta muntu arakubenga kubera akazi ukora yakagusuzugura akavuga ati reka cyane ese umukwa yombenga kubera akazi bari wahe ndabize amaze kurya ifi wanje honyene mvuye kuroba none manu rampa nanje kugira ngo numve ko ibikurikira tuzovyivuganira bukebuke ifi z'uyu muhungu ziraryosha mane cumi ifi ziwanje gusa nibaze yuko ikintu coba gisumba ifi yo ngaha n'umukeke wonyene oya nta kindi gisumba ifi yo ngaha nanje urampa none gamana oya we waje amasaha yagiye twazigurishije yo ndafise akabazo k'amatsiko mbega ni ikihe kintu mwebwe mukorera hano sivyo kibabera intambamyi muri kano kazi aha mwaka kazi dukora bo mu bisanzwe ikintu cyatubera intambamyi tuvuga yuko abajiji n'abara barakidufashijemo mu bisanzwe hari abantu babi ahanyene ku mazi sofu mushwanye ubwato bwawe yacagenda akabwibiritsa hajya hagati umutego akaca udiburo gaheriyo ariko abajiji n'abara badufashijemo byaraheze kuko ubugize nabi ugagurira mugenzi wawe nabi bakakubona baragufunga bakaguca amande ugacutaha nusubira kugaruka ngaha ariyo ibintu bivugwa irashobora ko ari insaku canke bikaba ari byo uno munsi turifuza kutubwiza ukuri baravuga ngo abarovyi barakoresha ibintu by'ibifyiti amangetengete ibintu vy'inganga vyo kuduma ibintu vy'ibiki duhukuri mbo mu bisanzwe intahe nyakuri Imana irikira kumva babariko barakubona mbega birabaho bo mu bisanzwe je kumwe novuga kuko maze gukorera ngaha nabindi biyaga byinshi ndakorerako ibyo bintu nabyo ndabona ngaha kwa amazi marazi se baje nibaza ko banabikoresha uramana ubwato buri ngaha je ngumubona umengo tugeze hari hagati ndiko ndarabanye umengo turi hagati umengo turi hagati gusubira inyuma kacibona uri hahandi ndirwo ubwato buriko buragenda ibyo bintu vraiment ahandi novuga ko nko kuri Tanganyika vraiment novuga ko byo ariko ngaha aha nabihari vraiment kuko yabihari ahariho hahora hari uko tubaha ikintu cy'umuntu urumva umaze kugira ibintu nk'ibyo sofu wo kwica n'umuntu yego cyane ariko aha nabyo byo kwicana nabyo aho uraza ugakora ukicwa n'imyaka yawe gusa imbushaje basi byakunda kubabangamira nabyo abajeje n'aro baradufashije byari ibyinzo kugwara inzoka zo munda inzoka dukuramwe amazi hari inzoka zimwe zidugana mu rukoba badufashije rero baduha kumwe dukwiye tuza turikinga tuja gusaba imiti y'inzoka ico kintu cyonyene cyatubangamira naho nta kindi kintu ngango kurogana oya vraiment hari abantu bari hanze abarundi bari mu bihugu vyo hanze bakunze kubita aba diaspora yego sijya mbere umvise ico kintu oya sijya mbere okay egereza mikro rero mbega wo baratira gute dogodogo yanyu mbo mu bisanzwe nk'umuntu ataragira ngaha kuri dogodogo afise igihombo kinini cyane kuko ndazi n'uwahageze ngaha akagifi ya dogodogo ntazopfa hibagiye no mu mutwe wiwe azoshaka bari hanze y'igihugu azoguma hibuka akarorero nk'umunsi ikintu na Daboje baheruka ngaha vraiment bavuye habanezerewe cyane ego hariye Daboje ikora kiriko bari mafungo Daboje yaranezerewe cyane Daboje yari agafi ko ngaha yumva nyene kararyoshe none nk'ubutogerage ubo twokereza hajya
mbo hajya ugiye uratanga komande none kiriko yari mu mafungo kweli bari muri mwezi Ramazani bwa bundi ari seri ujya muhungu ashari mwezi Ramazani ko twaguma tubona Double J waguma ajya tangorane kiriko nabaryamye vraiment hari nko mu masaha saa 9 so umwe yari yamurembeje yego cyane merci beaucoup reka tugushimire tukubwira ati wakoze cyane kuduha umwanya kuyaga nawe kuri ya gateke ni iby'agaciro cyane kuko benshi bahamenyeye byinshi ugwaruka gwabonye ko gukura amaboko mu mpuzu ari sawa bagakora twaberese lake dogodogo kandi n'ingezi zizoza kuraba ego cyane ego reka tukubwira ati merci kaka namwe murakoze kuza kudutembera ngaho kiyaga dogodogo umuntu arashobora kuba ari kurimvira ati ujya mbega ujya mu jene yitwa Ndegabasha jewe mboje wanyitwa ni kuri Olivier akazina kubuhizi badadande merci beaucoup badadande merci beaucoup Imana igwezagire bye bye ciao à bientôt